Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro aracyariho ibyizigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu nakomeze kubana namwe. Mwarahizegiwe cyane muri umugisha w'amahanga menshi. Tubashimira cyane uburyo mudukurikiranamwo buri munsi. Imana ibaha umugisha, Imana iguhezagire umaze kugira subscribe, Imana iguhezagire ukunda gushira ka like kawe kajya karadutera intege, Imana iguhezagire umaze gushiraho commentaire. Ubuntu bw'umwami Yesu bukomeze kubana nawe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana cyange ikigwa kirafise teme cyange ijambo ry'umutwe ravuga ngo ibituma fiançailles iryoha. Ibintu bishobora gutuma urugendo rw'abantu babiri ruryoha cyange fiançailles iryoha. Fiançailles irashobora kubiha kandi fiançailles irashobora kuryoha mu gihe umuntu yamenye ano ma principe akayagenderamo. Ibintu ngiye kuvuga birashika kuri bitandatu. Igihe wabimenye ukabikurikiza ukabigenderaho birashobora gutuma urugendo rwanyu ko fiançailles ni urugendo rw'abantu babiri, kandi bivuga ngo babiri nibojana bataraganye. Babiri bategerezwa kumvikana kuragana ku kintu bifuza kugeraho. Ariko no musi benshi usanga muri fiançailles ntavyo kuragana, ugasanga umuntu umwe afise abasore 5-10, undi ugasanga afite abakobwa 8-20, kandi ugasanga bose arababesha ngo barakundana bazabana abarira ibyabo. Ejo ukazasanga bigutaye mu kaga, bigazatuma nubwo wubatse urugo induru z'abantu wabeshe zigaguma inyuma yawe, ukabaye mu kirataco mupfuye kubera ko wabazanye mu buzima bwawe n'ubundi utabakunda aho gukunda ibyo bafise kugira ngo bibavaneko. Ibyo bikazatuma abakobwa benshi no musi barugwa, abandi ugasanga mu mariage barategura gapfa, abandi bakabasukaho amaside, abandi bakaruga mu mariage yabo, abandi bakaza kuyonona ku munota wa nyuma kubera ko yari yubakiye ku kintu bita ikinyoma. Hari ikintu gishobora gutuma fiançailles iryoha cyane kigatuma fiançailles ibiha. Kasome Imigani 11:22 havuga ngo umugore w'akazuru gusa ariko atazi kuroranya ameze nk'impeta y'inzahabu yambiswe ingurube mu zuru. Umugore w'akazuru atazi kuroranya ibintu, atazi kuroganiza ibintu, ngameze nk'izuru ry'inzahabu, nk'impeta y'izuru ry'inzahabu. Izuru umva ry'inzahabu baryambitse impeta y'inzahabu bambitse ku zuru ry'ingurube, kandi urazi ko ingurube nishobora kumara umwanya itarikira kubita umutwe mu vyondo mu bitaka. Rero umugore rero atazi kuroranya ibintu ameze ngo nk'impeta y'inzahabu bambitse ingurube ku zuru. Mu yandi majambo iyo mpeta nta gaciro ishobora kugira, nubwo ari nziza, nubwo ifite agaciro, ariko kubera bayisize ku ngurube nta gaciro ishobora kugira. Burya ikintu kigira agaciro iyo kiri ku muntu afise agaciro cyane azi agaciro k'ico kintu. Igihe ufise ikintu utazi valere yaco, utazi agaciro kaco, icyo kintu kirashobora guhinduka igitagira agaciro nubwo cyari gifise agaciro. Fiançailles no munsi zirasambuka mu mezi makeya, ziramara imyaka ingahe bikarangira zisambutse. Kubera iki? Utamenya ano ma principe ashika kuri 6 ngiye kukubwira ashobora gutuma fiançailles yawe ishobora kuryoha. Abera abantu benshi no munsi bareba hanze, nibyo mu guhitamwo urashobora kureba ibintu bitandukanye, ariko ikintu ca mbere kwe kureba imyizerere, kwe kureba mbega uno muntu twizera kimwe, mbega uno muntu turafatanije urugendo rwo kwizera. Ntushobora kuba uri umukristo ugenda urondere umuntu mudasangiye ibyizerwa bimwe, atizera Kristo nkuko umwizera. Ikindi kintu mu guhitamwo urashobora kureba hanze, urashobora kureba inyuma. Urashobora gusangana umukobwa w'imyaka 18 agiye kubakana n'umusaza w'imyaka 40, gorgo ntiruzakomera. Ugasangana umuntu afise imyaka 40 agiye kubakana n'undi muntu batangana. Simvuze yuko kubakana umuntu akwiye kubakana n'umuntu bingana, oya, ariko agusumbya imyaka myinshi, 5 cyane 6 cyane 10, nibyo byoba byiza. Ibyo byotuma urugo rwanyu rushobora gukomera kugira ibyishimo. Ariko agusumbya imyaka iri hejuru y'iyo ngiyo, urugo rwanyu rurashobora kuzangirika, rurashobora kuzasenyuka hakiri kare. Umaze kureba hanze, wamanije urareba ko umuntu ari mu gakiza, ko mwizera bimwe, katazaguhemukira, atari wa wundi uzagenda gusengera hariya nawe akajya hariya. Icya kabiri cureba inyuma, urebe hanze, mbega ameze nk'uko ngiye nipfuza, arashobora guhaza ibyifuzo byanjye. Sero no hanze
mbega uyu azatuma amaso yanjye ahazwa no kuguma mureba, cyangwa amaso yanjye azaguma areba n'ahandi. Hari abantu bubakanye n'abantu kubera amaprofesi barababeshe, barababwira ngo Uwiteka yavuze ngo ujya niwe gwawe. Oya, nimukaje muvangira Imana. Imana ntabwo igihereza abantu abafasha. Oya, Imana nigihereza abantu. Imana gusa irashobora kuguha gukunda ibiyihimbara, irashobora guha gukunda uw'Imana yateguye ku bwawe, ariko nishobora guhitiramo izane profesi kubwira ngo nuriya niwe muzabana. Oya, byo amaprofesi mube mubihagarika. Niba byarakunaniye kumushikira ngo mubwire kumukunda akwanye live, apana kubicisha mu ndoto. Unarose twagize mariage, ndota turi kumwe, turafise abantu benshi bubatse ngo biciye muri ibyo, ariko inyuma yaho bagiye kubisuzuma basanga nta ndoto zabaye, nta niyerekwa ryabaye, ahubwo n'imipango bagize, ibyo bikarangira urugo rugizene ruciye rusenyuka bimeze nk'uko. Hari umuntu yavuye hanze aje kwiyubakanira n'umuntu, haza umuntu aramuvangira amubwira ngo urya mujye kubakana nawe ntabwo ari we w'isezerano, isezerano ryawe ni naka, niwe nabonye muri kumugira mariage. Abarataye wa muntu yubakana nawe, agiye kubakana nawe, nyuma y'iminsi mike yaca asanga wa muntu yamuhaye amafaranga kubera yakunda uwo muhungu, yari yaramuhebye, aca amafaranga uwo muntu yiyita umukozi w'Imana, aca agenda amubwira ngo orawe yanyeretse isezerano ryawe ari rirya. Agenda aramukobwa igihe ariko aramwiga amureba cyangwa ati ya mukobwa ameze uku akunda kujya hanana, aramubeshera, arabatandukanya. Ariko inyuma yaho nubwo yubakanye n'uwo muntu, urugo rwarasenyutse mu mezi makeya. Ni byiza rero kumenya ano mapresipe kuyo guhitamo neza kugira ngo urugo rwawe rw'ejo hazaza ruze rumere neza, ruze ruryohe. Ni byiza kureba ko uwo muntu hanze kurebeye hanze ese azohaza ibyifuzo byanjye, nazatuma ndeba ahandi hantu hanze. Ikindi naco reba ko uwo muntu afise project, afise umugambi, atari wa muntu ari aho ngaho nyene azogutinza mu makorosi. Nivyo urakwiriye kubireba kari wa muntu afise imigambi ashobora gushikana, novuga ngo urukundo rwanyu rushobora kugira aho rugeze. Hari abantu ushobora gusanga barakundanya ngo ugasanga urukundo rwabo naho rugeze ni rwa rundi rw'imyaka n'imyaka, bizoba kwegera no mu byaha bikazorangira batandukanye, umwe akomerekeje uyundi kubera ko rwa rukundo rudafise intego. Rero mu mapresipe nashaka kuvuga ntabwo ivyo byari birimo. Ivyo ni ibintu narishatse kunyuzamwo ngo urebiraho cyo ufatiraho mu guhitamo kwawe. Ubwo ikintu cya mbere ushaka guhitamo neza bigatuma fiancé yanyu iryoha, wokora nukubwizanya ukuri. Icyambere nukubwizanya ukuri. Urakeneye ko fiancé yawe iryoha, imera neza. Icyambere first one, bwizanya ukuri n'urya mukunzi wawe. Bwizanya ukuri n'urya mukunzi wawe. Hari abahungu iyo bagiye gusura abakobwa, ewana amaza agaca muri saro kwa fille, bakamukubita ikwafi, bakamusiga agapudre, bakamugira neza, agatira ipantaro, agatira amashanete, agatira na telefone, agatira n'amafaranga, agasigenda atwaye nk'umuriyoni. Mbwa muri uwo muriyoni agabamwo ibihumbi 100, kagenda yitwaje kugira ngo yereke uwo mukobwa kari umukashimani. Ugasanga n'umukobwa akubwiza ukuri umuhungu, ugasanga uri umukobwa nivyo yagushimye yagukunze, urafise umwana nivyo wavyariye iwanyu, kumbere byarabaye uronka umwana. Ugasanga rero kutabwizanya ukuri, ivyo birashobora kuzatuma nubwo umuntu muzubakana ejo urugo rwanyu ruzasenyuka. Nirutasenyuka naho nta rukundo, nta mahoro, nta byishimo bizaba muri urwo rugo. Bwizanya ukuri n'urya musheri wawe n'urya mukunzi wawe. Ibintu byo kubeshanya umubwira ngo ndahanaka kubyo wasohokanye n'undi muntu, ivyo bintu kabihagarika. No mushobora gusanga umuntu murakundanye n'ivyo muri mu rukundo, mugasanga afise abantu 5, kakubwira ngo sheri ndagwaye ndi mu nzu ndarembye nagwariye hana, agaca mubwira mu ntara ya kure kubera zingo naza kunsangayo. Kumbe siyo waruri, ugasanga wasohokanye n'undi mutipe, mugaje usanga muhuriye mu ikorosi uri kumwe n'undi muntu. Niyo mpamvu biri kwa haraba kurasana. Hari inkuru nigeze kumva yambabaje y'umupolisi, nimba yari umwate arasa uwundi muntu mugenzi wiwe ngo yari yasohokanye umusheri wiwe, aca barasa bose, arangije nawe acarirasa.
kubera utamanza no gusuzuma amenye ese mwari muvuye kumbura hari gushobora gusanga bari bahuriye no mu nzira ntubimenye ibintu mwene ivyo rero kutabwizanya ukuri ivyo bizatuma wikwegera, bizatuma fiançailles yanyu itaryoha, bizatuma fiançailles yanyu atahantu izagarukira hagati. Icambere utegerezwa gukora hagati y'urya muntu muri kumwe mu rukundo, bwizanya ukuri. Ugasanga umuhungu telefone yawe ntashobora kuyitora, ugasanga telefone y'umukobwa irimo amakode arenga 80 kugira ngo uyitore, ugasanga ni kibazo. Unayitoye wana murashwana n'umusi wose mugende kuramo kode ndabi, ntabyo yo kubahuka kubera arabizi yuko hari yandi message y'abandi bantu basheri y'abandi bantu. Ugasanga rero nta kuri, ni mubwizanya ukuri. Ugasanga abantu murabeshanya mu rukundo rwanyu, murabeshanya kumbura uwo mukobwa numukunda, mugasanga uramutakariza umwanya, yarafise undi muntu yo mukunda afise umugambi wo kubana nawe, mugo asanga uri kuramutakariza umwanya. Waruzi yuko we hari gushobora kubona umuntu kagukunda kandi atagukunda, ariko ugasanga ari ikindi kintu cyamuzanye, kumbure n'ivyifuzo byamuzanye. Yazawe no kugira ngo agusambanye hama yigendere, yazawe n'amafaranga hama yigendere, ukibaza ngo ari urukundo. Kutabwizanya ukuri kandi birivuga ngo icyo umuntu abiba nico azimbura. Nimba wazanywe mu rukundo muri urya mukobwa, wazanywe n'ivyo bintu, menya ngo hari n'abandi bantu bazaza kuri wewe nawe, ubashireho umutima wibaza ngo baragukunda byaseriye, kumbe nabo bafise ibindi bintu bakunda baje gukura kuri wewe. Niyo mpamvu habeho kubwizanya ukuri muri fiançailles yanyu. Bwizanya ukuri n'urya mukunzi wawe.